baradusezeranya yuko twebwe tugiye turababaza tuti tuzogaruka gute. Baratwishura bati umviriza, akagira umwigisha azopfa muzoca muja muragaruka, akagira umwigisha akukuruka muzoca muja muragaruka. Mugabo twaraguye mu gahundwe tubonye dutanguye gusubirizwa tukihava. Abadusubiriye rero nta wuzi iyo baciye, bari kubanza bagaca nabo nyene ku rwego rw'igihugu muko basubira muri ivyo bibanza twavuyemo. Ngomba nkwize imyaka 10 ndenganijwe. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho Centre de formation professionnelle juridique yakoresha ikibazo abajuriste kugira ngo binjire mu rwego rw'abamagistra. Nari ndimwo turakora ikibazo ca mbere cyo kwandika, turakora ikigira kabiri, turakora nico bita interview. Hose baratanga liste yemeza ko hariho liste des candidats retenus session 2015. Nari ndimwo. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Haje igihugu kirimwe akarenganyo coshobora gutera imbere. Okay, ntavyo nibuka neza. Ntihazogire n'umuntu asubira gukekeranya na gatoya mu gihugu c'u Burundi hari akarenganyo kadasanzwe. Nagomba ngaruke kuri uyu mwigisha, nako si umwigisha umwe yavugiye benshi. Nongere ngaruke no kuri uyu mudamu amaze imyaka 10 yaratoye ikibazo cyo kuba umucamanza mugabo arabura akazi. Reka mpere kubigisha rero. Abigisha mwumvise yuko babararirije mu gihugu hagati. Utwabo baraturya, abari bafise uduparisere baratudandaza, abari bafise inka barazidandaza, ubu bakaba basigaye ari abantu ataco bimariye kubera utwabo twose twagiye. Reka muvyumvirize neza. Amasezerano yarahari tukivuye ngaha tugiye, baradusezeraniye, murazi ko byaciye ku rwego rw'igihugu cose. Baradusezeraniye yuko twebwe tugiye. Aha munyumve neza singwarije umugambi w'igihugu kugira ngo babitegure, bari babonye ko bikenewe. Nk'ahantu hari abigisha 60, ahandi naho hari abigisha 10, hari abigisha 5. Birumvikana yuko borungikayo abandi baza kubasahiriza. Uwo wari umugambi wa leta, kandi umugambi wa leta wari umugambi wa leta nyene. Leta iragutuma aho ugomba, irakwikorako. Mugabo ntikwikora kuko ariko kose ikurungitse ukazi iragufasha, iragira iti none azoshika abaho gute. Aho hantu yarahaze, yarafise urugo, yarafise umugore n'abana, mbega ubu bizoca bigenda gute? Ibintu nk'ivyo kameme bategerezwa kuvyiyumvirako imbere yuko bakurungika gukora akazi ahariho hose. Turababaza tuti tuzogaruka gute. Baratwishura bati umviriza, akagira umwigisha azopfa muzoca muja muragaruka, akagira umwigisha akukuruka muzoca muja muragaruka. Amasezerano yagira ati okay nimugende. Umuntu azokwitaba Imana umwigisha azoca asubirirwa n'uwagiye. Uzopasiyona azosubirizwa n'uwagiye. Ababigisha rero ntibababajwe no kugenda cane bababazwa ahanini n'ukuntu bapfuye kuhakura ikirenge bagaca basubirizwa n'abandi ubwo nyene. Vyumvikana ko hari abantu kanaka bari bateguwe kugira ngo bace barokera mu bibanza bahoramo. Twaraguye mu gahundwe tubonye dutanguye gusubirizwa tukihava. Abadusubiriye rero nta wuzi iyo baciye, bari kubanza bagaca nabo nyene ku rwego rw'igihugu muko basubira muri ivyo bibanza twavuyemo. Hajya bavuze ngo ibintu vy'akarenganyo mwebwe ntavyo mutahura, none ibi nibiki? Aka n'akarenganyo kigendera. Murumva yuko bari babahenze. Amasezerano bahanye yose baciye bayakubita ubuhiri. Iki rero nico cisha Burundi, uguhemukira abandi
abandi bababare we nawe unezerwe. Ibi ntaho bitaniye n'ubwicanyi, naka umurungitse hariya kure mugabo ufashe uwundi uciye umuzana ngaho. None mwumva ico bariko barakiza carabaye, bariko baradezangoruja igitigiri c'abigisha bari benshi. None baciye bazana abandi bakabarundamwo, ntimwumva yuko ca gitigiri cagumye ari ico nyene? Nukuri iyo twagiye ntitworohewe, nta ndaro twari dufiseyo, nta bene mama twari dufiseyo, twashikiye mu bukene butagira uko bumeze. Songora mutomore neza. Ego mumbabarire, twarababaye tubonye nukuri abigisha twagiye mu migwine. Hariho abaciye baheba akazi ubwo nyene ntibiriwe baragenda. Ugabo mudasiguye cyane mwe musabike. Twebwe dusaba yuko byari byo byose nta muntu yova ikarusi twe twararenze izindi ntara. Nk'abantu baturengeje Gitebwe bakadutwara ikarusi, abandi tukaja ahantu nabeneho batahazi nk'imakamba, ahantu bita Inkaramanyenye, ukahabaza nabo nyene bakavuga ngo ntaho bazi. Twebwe rero nukuri turavye uburyo bwacu bwahoneyeyo, inka twari twaraguze twaraziriye zose, warafise agaparisere yarakariye, abasigayeyo baragwaye, abandi akazi bagatereye mu nzira. Twebwe nukuri turasaba, twari twanezerewe umushikiranganje avuze ati tugiye kuraba uburyo tubagarukana mu ngo zanyu, mugabo nukuri navyo gere ntibimaze turavye uburyo twababariyeyo. Baramujaniranije, byumvikana ko yagomba kuvuga ko ubushikiranganje bw'indero bwo bashumbusha utwo bahomvye. Urumva nawe badaraje amatongo bakadaraza inka kubwo kwitangira igihugu, bigisha abana b'igihugu, none vyoca biherera ngaho ga yemwe. Ego mutomora ikibazo hama. Ego twasaba umushikiranganje nkuko yari yateye intambwe yuko tuvayo uko twagiye mu zindi ntara, kuko twabonye batangura kuzana ba hafi ukamengo niyo baba bayikurusha abagiye mu zindi ntara. Murakoze cyari ico kibazo cacu. Akazina ni Libor Bigirimana, nkabamvugira ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Nagomba nishure koko ku kibazo cha Samuel yashize mu kajwi avuga ati twarashwiragije, ariko nagomba kumbure nibutse abigisha n'abarundi bariko baradukurikirana muri kino kiganiro ko leta y'u Burundi mu gukwiragiza abigisha aho bari bakenewe itari ifise intumbero yo kubashwiragiza. Kumbure twibutse yuko mu gufata ingingo yo gusabikanya abigisha mu mashuri atandukanye y'igihugu nuko hari hakozwe ivyigwa bitandukanye bikerekana neza yuko ku mashure ari ku migwa mikuru y'igihugu, ku migwa mikuru y'ama province, ku migwa mikuru y'ama commune, yuko hari amashure menshi harundanirijwe ko abigisha, ku buryo vyaboneka neza yuko hariho n'abigisha mbere mu kugira ngo baronke ishure batondamwo barindira yuko hari mugenzi wabo ashobora gusiba kugira ngo nabo baronke ico bakora. Aho vyari bimeze uku, abigisha barundanye hamwe ni ibintu vyumvikana. Leta irafise ububasha bwo kubarungika aho ishaka, kandi nta muntu ashobora kuvyanka mu gihe adafise insiguro yumvikana. Ni mu ntumbero yuko rero vyagaragara yuko amashure atandukanye ari mu mice y'igihugu, ari hariya twita mu caro, abana baho bari ngaho atakiriko kirabaha ivyigwa. Tuzi yuko hariho uburere butandukanye bw'igihugu mpejeje kuvuga nabwo bwari bufise abarimu benshi. Rero mu ntumbero yo gusabikanya abigisha ku rugero rungana, kuko murazi yuko leta ari leta mvyeyi, nico gituma haci hafatwa iyo ngingo yo gusabikanya abigisha kugira ngo ntihabe nyagufa na nyagukira.
rero ingingo yafashwe yo gusabikanya abigisha ntabwo kwari ugushwiragiza abigisha, ahubwo hari mu ntumbero yo gutunganiriza ugwaruka rwose ruri mu mashuri atandukanye y'igihugu. Icizere none ni ikihe ngira ndahashike, icizere ni ikihe nagira ndamuhe icizere nuko ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwafashe nka nkama abarimu nabariya bagiye basaba koroherezwa baravye iyo bagiye. Ni muri iyo ntumbero kuva umwaka utangura harabigisha batari bake burya batunganirijwe, nuko kumbure Samuel ngira ngo atashikiriwe, ariko nawe nagira ndamuha icizere ndamubwira nti ubushikiranganje bwaraye busohoye itangazo lisaba umwarimu wese kiretse nabo bavuga yuko bari barungitswe aha na hariya, yuko uwipfuza wese guhindurirwa aho yokora yuko yobicisha ku rubuga rwa WhatsApp twashize muri iryo tangazo. Inimero nazo nagira ndazitange ni 77 117 604 n'umurongo uriko urubuga WhatsApp. Twararungitse urupapuro ruzokuzuzwa ico twita iforoma, ugo nago ruri mu biro vy'ubuyobozi bw'indero mu ntara mu makomine. Umwigisha azoguzuza acacisha kuri uwo muhora, kandi turijeje abana bariya yuko bazotunganirizwa, ariko twibutse neza yuko mu gutunganiriza abo bigisha bose bizokogwa duhagaze ku nyungu y'umunyeshure, kuko murumva yuko tutotunganiriza umwarimu ngo ave ku ishure ejo naho umwana acabura ikimwigisha. Bo reka twizere yuko bagiye kubatunganiriza, mugabo murumva yuko iyi myifato yo gusubiriza abantu uhejeje kurungika kure ugacuzana abandi bantu b'iruhande ugaca ubashira mu bibanza barimwo, murumva yuko iyi myifato atari myiza, kandi murumva yuko atakintu na kimwe yigeze abivugako. Aba bantu rero bariko baravuga hariho utuntu kameme baza barakwepa, yari kuvuga ati ayo makosa yabaye twizere yuko atazosubira kuba, kandi abayakoze tugiye kugira amatohoza babazwe igituma babikoze. Okay, abigisha rero ngira ngo bazotubwira yuko babatunganirije. Utu tunenge twibonekeje ahantu henshi. Reka tuje kwa wa mudamu nawe amaze imyaka 10 yarakoze ikibazo cyuko umucamanza akagitora, abo bari kumwe bakaronka akazi, mugabo nawe akakabura. Kwa Madame Ntawusigaye Jacqueline nkabamba ngahi Bururi. Ikibazo canje ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane. Ni kibazo cerekeye ingene aba magistrat baba recruté. Iki kibazo ndakibajije ngomba nkwize imyaka 10 ndenganijwe. Hari mu mwaka w'2015 aho Centre de formation professionnelle juridique yakoresha ikibazo abajuriste kugira ngo binjire mu rwego rw'abamagistrat. Nari ndimwo turakora ikibazo ca mbere cyo kwandika, turakora ikigira kabiri, turakora nico bita interview. Hose baratanga liste, nari ndimwo. Hanyuma haciye imisi mike turindiriye ikete ry'akazi, candonka telefone ivuga ko jewe ntarimwo. Ewe kwitega gusomera ukarumanga, ari nka wewe waratoye ibibazo vyose urindiriye ikete gutangura akazi, ukaza wumva iyo telefone bakubwira bati erega wewe nturimwo, uzi ko ibibazo vyose wabitoye, wo kwifata gute? Ubu rero reka twishire mu kibanza ciwe, iyumvire nawe ingene wobijera. Ndagenda ndabaza uwa telefonye hari muri Centre de formation professionnelle juridique ikukira ubushikiranganje bw'ubutungane, hanyuma barambarira ko bobo akazi kabo bahejeje kugakora kandi batanze rapport. Ngiye
mu bushikiranganje bw'ubutungane baranyakiriye le directeur de l'organisation yaranyakiriye hanyuma barambwira ko ikibazo canje cumvikana. murumva bamubwira bati ikibazo cawe kirumvikana, ariko none ushobora gusanga hari uwundi baza bacometseho. Assistante wa ministre arambwira ko ikibazo canje cumvikana. Uwunganira umushikiranganje nawe nyene amubwira ati ikibazo cawe kirumvikana. Gushika uno munsi murumva imyaka ihashiye. Mwumve imyaka 10 irigoroye, baguma bamubwira bati ikibazo cawe kirumvikana madamu. Voilà, bakaguma bamuhana. Murumva ingendo ubu n'ubukozi bw'ikibi bwo rwego rwo hejuru. Nagumye ndonka amahandevu inshuro nyinshi, ibirenge biraruha, mu mufuko hararuha gushika n'uno munsi. Mwumve ubu bukozi bw'ikibi buri mu gihugu. Mwumve abantu bakora ibintu nk'ibi. 10 bagukoresha ibintu nk'ibi. Fata itike, okay, uraza. Fata itike, okay. Nukuvuga ngo natwa dufaranga utarufise n'agatongo usanga wakariye. Byose ugaca ubiburiramo. Uwo bacukeje mu kibanza cawe wewe akazi abakarembeje. None mugomba mwumbwire yuko abari bateguriye iki kibazo bari bakeneye abakandida bazwi. None mwico gitigiri, kwico gitigiri caza cabonetse, uyu muntu yakuwemwo gute? Ugusubirizwa koko woraba neza yosanga yarasubirijwe. Jewe ico nsaba kurenganurwa. Niho Ubisavye nde? Ndabisavye mu bushikiranganje bw'ubutungane, umuvugizi wabwo ari ngaha, banshikiraho ntashobora gushika, baheze bandenganure kuko nanje ndi umurundi kazi kandi akeneye kurenganurwa. Murakoze. Je ndiyumvira yuko ari abantu usanga biyumvira bati none gabasha akarenganyo kameze gute? Voilà, umuntu yoba yahora yiyumvira canke yibaza ingene akarenganyo kameze, akarenganyo nakanyene. Voilà, bakwima ivyo warufitiye uburenganzira bigahabwa wundi nawe ukazerazira ngaho. Ico bita akarenganyo. Jacqueline yavuze ko yarenganijwe kuva mu 2015 aho yakoze ikibazo ariko mu nyuma ngo bakamubwira ngo nta urimo, asaba kurenganurwa. Ego murakoze. N'uyu nyene turamubwira yuko ikiganiro giheze aza akaduha umwidondoro wose wiwe kugira ngo tugende turabe ahabereye ikibazo, kuko murabizi neza yuko iyo hategekanijwe ikibazo hariho ibiba bisabwa bakaraba kugira ngo barabe yuko uwo muntu aronkejwe akazi abikwiriye. Mu gihe rero basanze hari ikintu nubwo yoba yashizwe ku rutonde rw'abitwa yuko baronse akazi, mu nyuma iyo basanze hari ikintu gishobora kuba kitagenze neza agaheza bakamumenyesha yuko atakiri kuri urwo rutonde. None ganyakubahwa ivyo yarigeze abimenyeshwa ko baguma bamubwira ngo ikibazo kirumvikana, ngo ikibazo ciwe kirumvikana. Mu myaka 10 yose ntibaragitora, ntibavume bamubwira bati we twasanze diplome yawe itameze neza canke twasanze utari umurundi kazi. Ivyo byose akabimenya bakabimumenyesha, ariko ntibamwicire muri rarani. Gusesagura utwiwe mu kiringo c'imyaka 10 murumva yuko ubu ari ubugesera, iri nishano. Ariko rero tuzoheza tugende turabe muri iyo raporo yari yatanzwe, turabe icatumye koko ataguma ku rutonde rw'abaronkejwe akazi, hanyuma duheze tubimumenyeshe. Twese tuzobikurikiranira hagufi twumve yuko aba bantu bahavuye batunganirizwa nk'uko aba bavugizi bizi nzego bavyemeye. Twese twogwaniriza akarenganyo hamwe. Umuntu ataragira subscribe nayikore kwishure ry'abarundi bose, afyonde kuri jeme, afyonde kuri kaka zogera, hanyuma reka twibandanize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.